aho nyene rero ugiye kuncanganya ambwiye yuko Pentecôte international ni Pentecôte international na Pentecôte tukuri ivyo bintu bitandukaniye ya bitandukaniye twege Pentecôte international turi mu bihugu vyose burya abantu sibo mana ivyo bakwiyumvira ko bikubeho bazo kwifuriza inabi ariko imani kwifuriza ineza imigambi yabo siyo imana ivyo bakora vyose nubusa engene bajuragurika baja hirya no hino ngo nturoranigwe bakakugwanya mu nzira zose bagashaka aho uri uhave ntibamenye ko ufise isezerano n'Imana. Amaherera mba mu Buyenzi kujya kanga no comment ewe mana ariko ntacyo kazima uzo gukenera zo kuronka zoja no mu kuri This is Sandi Umoja TV. Bwa muntu twababwira vya biganiro twababwira baba star babaririmbyi bo bindirimbo z'ubwoko bwose ariko bigenda byose mu mpande zo kunina hazimana. Ivyo nabivuze kubera kuri no mwanya tukubona umuntu muri ibyo dusanze tumenyereye afite indirimbo nyinshi zitandukanye mu bikorwa vyiwe hama habonekamo karite nyinshi cyane turamwizeye kandi cyane tukaba dutanguye kubasaba abakurikirana Sandi Umoja TV kubandanya mukurikirana mu piga amashare mapartage kugira mandanye muhereza abandi bose bamenya ibiganiro duha turatanga bagira mu subscribe. So kuri no mwanya rero icyo tuguma dukore nuko dusaba umutumire wacu muri kano kanya atwidondore atubwire nibi bitandukanye hamubine navyo turaza kubimenya mu nyuma uko tuza kugenda turabana muri kiro kiganiro. Okay, karibu sana muri Sandi Umoja TV. Asante sana. Okay, twavuze ati tugiye kwidondora ubwa mbere kugira abadukwikana kuri Sandi Umoja TV ndetse n'abanywanyi wawe bakumenye uko batari bakuzi sivyo no? Ya ku mazina nitwa Uwimana JAJA nine nk'abantu muririmvyikazi. Ego nkaba nubatse nkabafise abana n'umutware ibintu nk'ivyo. Uwimana JAJA nine mbe ako kajaja biri kumwe vyose kuva ke? Ego ngira ntwa tunzi twifofo oya ego JAJA nine Uwimana JAJA nine Uwimana JAJA nine atubwiye yuko yubatse afise umutware na nibibondo eske JAJA afise yabana bangahe? Afise abana bane abahungu n'abakobwa. Ego cyangwa abahungu oya Okay, JAJA tubwiye ko afise abana bane. Okay, afise abana bane. JAJA ba mu gisagara ca Bujumbura amaherera mba mu Buyenzi kujya kanga no comment ewe mana ariko ntacyo kazima uzo gukenera zo kuronka zoja no mu kuri Sandi Umoja TV tuzokuronka. Hama ikindi nacyo twaje kuvugana kuvyerekeye indirimbo zawe umaze imisi usohora indirimbo z'akanovera indirimbo ziri mu Kirundi no mu Giswahili. Eske JAJA tugiye tuko turarimba mu Kirundi no mu Giswahili tuba dufise objectif iyi? Ya turirimba mu Kirundi abarundi bumve tukaririmba mu Giswahili abamva Igiswahili bumve hariyo n'izicongereza z'igifaransa so vyose tubiririmba kubera buri umuntu wese atore ico yumva kimushitse. Ego Okay, JAJA nine uvuze yuko uririmba mu Kirundi no mu Giswahili kugira abumva Igiswahili bumve Igiswahili abumva Kirundi bumva Kirundi. Eske nirugero rurimbo nyene ugenda guhindura warimvye mu Giswahili uza cyangwa warimvye mu Kirundi uza gusubira mu Giswahili? Oya indirimbo ni nyinshi navuze hariho izuririmba mu Kirundi nizo naririmbye mu Giswahili kugira naririmbye indimi zitandukanye Messi zijya nizo zimaze gusohoka me hari izindi ziri nyuma ziriko ziraza ziri mu
Congereza, mu Gifaransa, mu Lingala byose. Hajya buye nta rurimbo rigera wumva ruryoshe abantu rukabaryohera dufate nk'ururimbo ruri mu Gishinwa rukaryoha kumva bukamuna abantu baryohewe wowe ukivuza kumenya ibirimo muge kubera utazi Gishinwa ugagoma uraba ahantu ubona ko uririmbye Igiswahili hari abantu bumve kabisa umengo kurimbo kararyoshe hari ibintu ubu bayanye ya ubu rero no kugerageza umuntu aze arakora ibintu ariko turi muri East Africa Community ifo abantu rero baze baramenya indimi zose kubera ntushobora kuririmba ikintu cyumviriza abantu bose bashobora akumva melody akumva amajambo bikamunanira gusigura mugabo agahezagirwa bivanye n'iki bivanye na melody ndagira urafata ugafata par exemple nk'urimbo mu Kirundi ugashiraho nk'agaswahili hajya munsi cyangwa agafaransa cyangwa kongereza nivyo turimo ntibiratangwa yego okay JAJA nine mwatangiye kuririmba kuva ryari je natangiye kuririmba nkiri muto kubera natangiye muri Sunday school yego abarimvyi benshi baravuga ko batanguye muri Sunday school burya ntabatubesha oya je natangiye muri Sunday school kandi nararirimbisha n'abana yego nkiririmba muri Sunday school narigeze kuba umurongozi w'abana ndabaririmbisha kandi nka compose indirimbo nyene nkabandikira nkabigisha bakaririmba urumva umukambo wo kuva kera mwamaze gusora indirimbo zingahe c'est-à-dire audio zingahe video zingahe yamaze gusohora audio izo mfise ni 30 nkaba mfise ama video makeya gose mfise video zitatu n'iyindi iri muri shooting aho nyene aho eske kubera iki kenshi ama audio agwira urumva ni ikintu gituma ama audio agwira ama video kama par exemple uvuze ko ufise indirimbo 30 aho sanga ufise nk'ivideo nka 5 cyangwa 3 eske ubwo buringanire wowe bwumva gute wewe uya nagize stock me ubu rero niho ndiko ndasohora ama video yazijya ndirimbo indirimbo zose 30 twitege ama video yego okay okay uravuze ko ufise indirimbo 30 tukaba tuzi neza ko abaririmbyi ba gospel peut-être hariho ahantu ba performingira nko my église canke hehe eske JAJA mwinjira muri église iya je ninjira muri église Pentecôte internationale iri mu Bwiza ku Gindwi nimero 22 aho nyene rero ugiye kuncanganya ambwiye yuko Pentecôte international na Pentecôte tukuri ivyo bintu bitandukaniye ya bitandukaniye twebwe Pentecôte international turi mu bihugu vyose nico gituma turaba international hamiyo Pentecôte yindi rero urumva nyene ko ari Pentecôte yindi mugabo twebwe turi mu bihugu vyose ugiye mu Bwiza uradusangayo mu Cibitoki ugiye mu Kanyosha ugiye Livingstone turiyo ugiye hehe Manda hiyo Omuza hose turiyo ivyo byose genda nizo zindi ziri uyabivana usanga ari nkeya ariko twe ni nyinshi mu bihugu vyose hari kibazo nashaka kubaza sinzi ko kinyishura ni kibazo cerekeye Pentecôte na Pentecôte international ivyo singira yo Pentecôte international yavuye muri Pentecôte ya sinibaza mugabo izina Pentecôte na Pentecôte internationale urumva nawe nyene ko hariho gutandukana kwayo mazina abiri hariyo atandukanye amazina ego amazina gusa kandi no kwizera Pentecôte internationale twebwe turatamba ariko Pentecôte yindi ntibatamba urumva rero hariho difference nini ngaho JAJA tubwiye ko Pentecôte na Pentecôte international hariho difference yo kwizera rero agomba tubwire izo difference yo kwizera wewe wa DJ nayonzi nkeneye kuyimenya kandi hariho n'abantu benshi batayitse yitubwiye urazi Pentecôte
internationale twe turemerewe gusuka turemerewe gushira amahereni nta rubibe dufise sivyo ico twanka gusa nica sivyo hama namwe muyera twebwe araturongora cyane mugabo usanga ijya indi Pentecôte ugize uko nicaha uko nicaha ibintu vyawe birongowe namwe muyera nicaha rero nico ntibabikunda nico gituma rero ucu usanga no kwizera kutari kumwe uranciyemwo uranciyemwo pe. Okay Jaja, dusubiye ku ndirimbo ziwawe watubwiye ko ufite indirimbo 30 ama audio watuvembwe ko ufite video zitatu nabitoye we navyo bari bambwiye. Okay ufite indirimbo zitatu muri zo ndirimbo 30 canke izo video 30 ni ruhe rurimbo canke n'izindi ndirimbo zibiri zo bazaratumye mu rugendo rwawe rwo mu career y'indirimbo zo kunina Hazimana gwatumye umenyekana gusumvya izo zindi zose wabuze? Uburyo abantu sibo mana ifise video yego. Abantu sibo mana ugiye kuri YouTube urayibona cyane, ugiye kuri YouTube ugira abantu sibo mana uza kubona abantu sibo mana babiri usanga yo yuri mugaje hari nabonye zibiri yo hawe niyo ya Jamali abo nibo bantu sibo mana tuzi. Urundi rugira kabiri urundi rugira kabiri kuko utari bayari ya. Okay merci beaucoup. Murumvise indirimbo ziwe afise ama video atatu afise audio 30. Jaja rero akabakoresha ivyo byose imbuga ngurukana bumenyi sivyo z'ubwoko bwose kuri umwanya y'ico dugoma dugusabe wongere kugira gukurikirana ndetse n'abafans bakurikirana Sandi Umoja TV bamenye imbuga ziwawe zose ukoresha kugira ejo canke hirya yejo bazobandanye bagukurikirana nawe ubandanye ubwiza ubutumwa mu mpande zose ndetse tubandanye dukizwa. Ya ugiye muri Facebook wandika Jaja Janine Uwimana, ugiye Instagram nuko nyene, YouTube nuko nyene wandika abantu sibo mana by Jaja Janine zica ziza zose. Jaja afise management? Oya ndi management ajenyene. Uburyo buva ndakora ndafise akazi. Umuziki uri mu gospel ni business canke ni umuziki uri muri si business turirimba kubera hariho gukizwa biri kwinshi, hari abakizwa baciye mu ndirimbo, hari ukizwa biciye mu nyigisho mu ijambo ry'Imana, hari undakizwa biciye mu gishinganahe. So turirimba kubera indirimbo zacu zigere kure hamujya atarafise icizigiro agira icizigiro. Hari kibazo nkunda kubaza abantu benshi tugona kubwirana ama interview bivanye nuko réseaux sociaux ziwabo c'est-à-dire Facebook, Instagram cyane izo zibiri kuko nizo kenshi usanga ari personal kenshi usanga ari ataterambere zirimo kubgawe. Eske izo réseaux sociaux zibiri cyangwa zitatu niwe uzi exploit cyangwa urafise undi muntu kenshi abari ko arabikurikirana? Oya ntushobora kugira ikintu wenyene, ilfo habe abandi babigufashamwe kubera wenyene ntiwoshobora. Yeah. Okay merci beaucoup kunyishura duha muri kano kanya umuririmbyi kenshi kuya tumenye ko umuririmbyi tumenye yuko ari nawe yagiye muri studio araducishiza ko quelque chose de 5 secondes hama nitwaheta tuza gusezerana. Jaja ni kuri wewe rero. Ego burya abantu sibo mana ivyo bakwiyumvira ko bikubeho bazo kwifuriza inabi ariko Imana kwifuriza ineza. Imigambi yabo siyo Imana ivyo bakora vyose nubusa. Engene bajuragurika baja hirya no hino ngo nturoranigwe bakakugwanya mu nzira zose bagashaka ahuri uhave nibamenye kufisi isezerano n'Imana. Jaja urakoze cyane naje ndemeye
kare sinako ndamwemera mugo buranyemeje. Okay, abakurikirana Sandi Umoja TV muri kano kanya niho tuguma dukrotirire ikiganiro twaba dubandanya dushimira umutumire cameraman na jewe ndi kuri mic Diama, ariko avaye ko dusezera tuguma dusabe umutumire wacu yatugendeye kuri no mwanya dusezere hamatumire abakurikirana Sandi Umoja TV kubandanya bagirane badukwirikirana nawe nyene agende kuturonderera abandi babandanye bakurikirana ibiganiro vyiwe bitandukanye. Let's go. Ndabashimiye mwese muri ko murakurikirana kino kiganiro, nkabashimiye cyane na Sandi TV yemeye kudukurikiraho turi ikaduha ikiganiro. Turabashimiye bimwe bivuye ku mutima n'abafanzi bose bariko baradukurikirana muri uyu mwanya. Big up, turabakunda cyane. Wow. Okay, nanje kom journalist wa Sandi Umoja TV mbanda ndababwira ati welcome, mubandaye mukwikirana ibiganiro bya Sandi Umoja TV kira mwanya kira seconde, mubandaye mugira ama comment, mumvise JAJA byo yatubwiye, dukeneye ama comment yanyu, mugende kuri konti ziwe murabe ibiganiro byose ayakoresha. Hama muze muri commentaire mubwire haragahaze canke hariho, hama ejo tuzubane dutera imbere mu bintu byose bitandukanye, mu entertainment, mu ma TV yacu, mu bintu byose bitandukanye. So tubasabe kubanda mugira subscribe, partage, notification kugira ngo mandaye muronke ibiganiro biri update from Sandi Umoja TV. Ciao.